muraja ku mutumba bita Gakerekwa mwazanye n'ibiki nkuko twabivuganye n'abajeje intwaro ino ndwi twayihariye gukora ibikorwa by'iterambere rusangi bidakumira ibikorwa hanini vyitabirwa abagendana ubumuga abatwa n'abandi bantu benshi basa nka batitawe ko canke bantaho nikora. Mwebwe mwese mudukurikirana reka duswe tubaramutse kandi turi ku mutumba wa Gakerekwa urugero twarufashijemo na Pasteur Rukundo Gloire niwe yadufashe kugira dushobore kuhashika ahantu habereye ibikorwa rusangi byateguwe n'abagendana ubumuga nkuko mukubibona turi kumwe n'umushitsi ngaha kuri Mabayi Media TV reka tubanza tumuramutse turabaramukije nanje ndabaramukije byo kunda ko mutwidondora murakoze ku mazina banyitaje aho meni basumba sanzwe ndumworosha haba nkora mu mugambi turashoboye nk'umworosha jejwe kwigisha canke gutanga ubumenyi ku mashirahamwe y'abagendana ubumuga n'amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike canke inyungu z'amafaranga. Yego ibyo mu bisanzwe mubikorera hehe? N'umugambi turashoboye usanzwe ukorera mu ntara zibiri ari zo Cibitoke n'Amakamba mu makomine ya Mabayi na Buganda hano mu Cibitoki na cyane ku mitumba ya Gakerekwa na Rutorera Mabayi n'imitumba ya Muremera na Nyamitanga muri Buganda. Mwavuye ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke muraza hino muri komine ya Mabayi muraja ku mutumba bita Gakerekwa mwazanye n'ibiki nkuko twabivuganye n'abajeje intwaro ino ndwi twayihariye gukora ibikorwa by'iterambere rusangi bidakumira ibikorwa hanini vyitabirwa abagendana ubumuga abatwa n'abandi bantu benshi basa nka batitawe ko canke bantaho nikora kugira ngo bigaragare neza nabone ko bakenewe mu iterambere rusangi intererano yabo ikabire modasubirizwa mu bikorwa by'iterambere rusangi kuko abagendana ubumuga barashoboye abatwa barashoboye ivyo bakora byose ari intererano imwe muri nyinshi mu biza biterera mu iterambere rusangi. Tugiye yuko mwabivuganye n'intwaro mu gutegura ibi bikorwa rusangi byiyinduye mwavuze ko yahariwe ibyo bikorwa by'iterambere ridakumira mwashaka gushika kuki nkuko mwavyiboneye mwabonye ko turi kumwe n'umuhanuzi wa Mustantera ajeje iterambere mwabonye ko turi kumwe n'abandi bakora muri komine eka mbere n'abakora mu ishirahamwe garukira abamugaye canke abaserukizi baryo imabaye. Rero dufise intumbero yuko rimwe na rimwe twe tumenyeye ikibano canke n'abandi bantu benshi bakengera cyane abagendana ubumuga mbere bakabakumira muri vyose babita amazina atabaha agaciro abasuzugura mbere amazina akagaragaza neza ko ari abantu badashoboye. Ari muri iyo ntumbero rero twateguye bino bikorwa tubiteguranye n'abakuru b'imitumba kugira ngo mu bikorwa byose bya bikeneye intererano ya bamwe n'abandi mu butandukane baba bafise mu kibano ko abantu bose bafise ico bashobora guterera kugira ngo iterambere rishishikare gushwara ku mitumba itandukanye kandi abariko baraterera mu ivyo bikorwa by'iterambere aba ari abantu batandukanye. Ni muri iyo ntumbero rero twashatse kubigaragaza twerekana neza ko umuntu uwo ari we wese afise icyo aterera. Namwe mwavyiboneye aho abagendana ubumuga bikoreye amabuye azofasha muri kino gikorwa cyo kunagura ino nyubakwa y'ibiro by'umutumba umutumba wa Gakerekwa. Mwabonye yuko abagendana ubumuga bikoreye umucanga, mwabonye yuko bakoze ibikorwa bitandukanye. Ni muri iyo ntumbero rero twashatse ko baca babandaniriza aha mbere igisabo cyacu akaba ari icuko abajeje intwaro hano ku mutumba ndetse no muri komine igihe cyose bobona yuko hari ibikorwa bakeneye gukora yuko abagendana ubumuga batobirengagiza bakabatumira mu manama imbere n'intererano zabo zigakorerwa ko kugira ngo nabo bagire ico batereye mu iterambere rusangi. Mwavuze ko iyi ndwi yahariwe ibikorwa by'iterambere ridakumira
mumaze kuvuga ko ari indu yahari ibikorwa by'iterambere dakumira bisigura ko muyifisemwo imisi itari mike, mbega ibyo bikorwa bizobara imisi ngahe? Ibi bikorwa bizomara imisi ine. Ejo twahereye ku mutumba wa Rutorero, ni umutumba uri muri komine Mabayi, aho twariko dukora ibarabara, tuzibira ibinogo, ibarabara riva ibutahana rija mu Rutorero. Rero uno munsi murabona ko turi ku mutumba wa Gakerekwa, naho murabona ko twariko dusomba umusenyi n'amabuye byo guheraheza ibi biro by'umutumba wa Gakerekwa. Ejo aho bukera ku munsi wa gatatu tuzoba turi ku mutumba wa Muremera, ni umutumba muri komine Buganda, naho tuzotaba ikibanza ahazokuba ku kirase kimwe canke bibiri kwishure shingiro rya Muremera. Ku munsi wa kane naho tuzokora kwibarabara rya kabiri n'ibarabara rya kane ku mutumba wa Nyamitanga ni muri komine Buganda. Bigasigura ko rero ibi bikorwa bizomara imisi ine hano mu Cibitoke, ariko kandi biriko birakorerwa na hariya mu ntara ya Makamba, mu makomine ya Mabanda na Kayogoro, ku mitumba ya Samvura, Sampeke, Musenyi na Rusovu ya hariya imakamba. Ni kuvuga uko bizomara imisi ine hano mu Cibitoke niko bizomara n'imisi ine hari imakamba. Mbega hari icyo mushobora kubwira abavyeyi basanzwe bafise abana bagendana ubumuga, bakasanga bariko barabanyegeza, canke abagendana ubumuga nyene ubwabo mugabo bashobora kumva mwabatumiye bakavuga bati ibyo ntabyo tujamo dusanzwe tugendana ubumuga? Murakoze cyane. Abagendana ubumuga bivaye n'ukuntu ikibano cabakiye, harimwo abaciye biyakira nabo barikumira baje inyuma, ariko ubu si co gihe. Ubu turakeneye ko abagendana ubumuga nabo baja habona, baba banyegejwe n'ikibano, baba banyegejwe n'abavyeyi, baba banyegejwe n'imiryango, barakwiye kuja ahabona nabo kugira ngo bategure imigambi y'iterambere yabo mu ngo zabo bisanzuye, kuko abagendana ubumuga barashoboye. Abagendana ubumuga bararima, abagendana ubumuga baradandaza, abagendana ubumuga bariga, abagendana ubumuga barakora iyindi migambi yose y'iterambere n'imyuga, mbere bakaba bashobora kuyikora, kandi ugasanga bari bakora ibintu bigenda neza. Ku bavyeyi nabo banyegeza abana ni kosha rinini cyane, kandi n'icaha gikomeye gufata umwana wibarutse ukamunyegeza. Ahubwo jewe ndabahamagarira ko abana bafise ubumuga bubashobokera kuja mu mashure, kubashira mu mashure. Mu ndwi iheze mwarabonye ko twariko turi mu bintu twise twariko duhimiriza dukangurira amashure n'abanyeshure guha agaciro n'ikibanza bibereye umwana agendana ubumuga kw'ishure, mu muryango, abigisha bakamuha ikibanza, mbere n'ingene abigisha bomufata, abayobozi bomufata, abayobozi ingene bohimiriza abigisha ndetse n'abanyeshure gushobora kwiyegereza abana bagendana ubumuga kugira ngo nabo bashobore kwiga bisanzuye, kuko abagendana ubumuga byaragaragaye neza ko mu mashure bitora bakiga bakamenya, eka amashure bakayasozera neza, mbere ugasanga n'ubushoboye kuba umwigisha agendana ubumuga arashoboye kwigisha neza mbere gusumba abigisha batagendana ubumuga. Rero akamo ntera ndagatera ikibano n'abatunze abagendana ubumuga, kumenya neza ko ubumuga atari umuvumo w'Imana, atari n'umuvumo w'abavyeyi. Ubumuga nico gihe cyose uba wisanze uri muri ivyo bihe, bigatuma udashobora kurangura ibikorwa ku murinda abandi bariko vyakugabanije ubushobozi, ariko uko biri kose hari ivyo ukora kandi ukabikora, maze bigaheza bigatuma ushika kwihangiro uba wihaye. Rero ubumuga ntibutuma umuntu adakora ibikorwa, oya, bigabanya ubushobozi ariko igikorwa kiraranguka. Rero ni vyiza ko abavyeyi bafasha mu gutegura kazoza k'ubuzima bw'abana babo bagendana ubumuga, ariko bitaciye mu kubanyegeza, bidaciye mu kubafata nabi. Hanyuma ikindi nuko abagendana ubumuga bakwiye kwambikwa bikwiye, bakwiye kujana mu ishure bikwiye, bakwiye gufungurirwa bikwiye, eka mbere kandi n'iyi miryango itunze abagendana ubumuga rimwe na rimwe usanga mu gutorana babakumira. Ivyo vyose n'amakosha, kuko umwana yavutse mu muryango
ararekuriwe gutorana mu bavyeyi kuko itongo mu mico y'ikirundi ringana n'ubuzima. Ufashe umuntu rero agenda n'umuga nuko agenda n'umuga ntatorane mu yandi majambo uramwica ubuzima uramwice kazoza. Ni vyiza rero ko abantu bose bumva ko bikenewe ko abagendana ubumuga bumva ko ari abantu nk'abandi kandi ko ari ico bashoboye kandi interano yabo kari mudasubirizwa eka ari kwitwararikwa muri vyose. Aho rero imiryango ikabigiramo uruhara, ikibano kikabigiramo uruhara, intwaro zikabigiramo uruhara, hanyuma kandi abo bose baba bariko barahohotera bariko bakumira bimwe bigaragara canke haba nihoterwa rifatiye ku gitsina by'umwihariko ku bagendana ubumuga kabagejejwe intwaro bofasha abo bantu bagahanwa kuko nta wagenewe canke nta wavukiye guhohoterwa. Hariho abantu benshi bumva bavuze bati turashoboye kandi mwatubwiye yuko mukora mu mugambi turashoboye, bagafata iryo jambo turashoboye ku muntu agendana ubumuga bakumva ko ibyo usanzwe atagendana ubumuga udafise ubumuga yokora ko nujya wundi afise ubumuga ategezwa kubikora. Hari ico ushobora gusigurira abariko baradukurikirana kuri iryo jambo turashoboye? Murakoze cyane. Turashoboye ntibisigura yuko ivyo we ukora mu minota 20 kunda cabikora mu minota 20 sivyo. Wowe ushobora gukora ibintu mu minota 20 urundi akabikora mu masaha 2 ariko igikuru nuko ivyo bintu vyakoretse kandi nuko vyashizwe mu ngiro. Rero turashoboye ni jambo ryerekana ko abantu bagendana ubumuga hari ivyo bashoboye. Ivyo ukoze wewe mu bubangutsi ntibisigura yuko ugendana ubumuga aca bikora mu bubangutsi. Nivyo twariko turasaba n'abayobozi b'amashure mu ndwi iheze muri muri rirya kanguriramu twarimwo twaravuze neza duti abanyeshuri bagendana ubumuga bivanye nuko umurinda abandi bakora ikibazo ati wo bakorako barakwiye kongerwa umwanya w'agasunuzo bivanye ku kuntu umuntu agendana ubumuga acumbagira gushika ku ishure hari amasaha agenewe kw'ibyigwa bitangura bamwonga iminota 10 canke 20 kugira abe yahashitse baba bamworohereje kuko hariho ubumuga afise bwamugabanirije ubushobozi bituma atabikora ku murindi umwe nk'ababandi. Bakunzi Mabayi Media TV nkuko twababwiye ni ya televiziyo yacu ariyo yiwanyu ni kuri YouTube raba munsi iki kiganiro ukaba utaragira sabone cyangwa subscribe cubikora ubunyene biganiro ni byinshi katuzokoma tubibashikiriza. Rero nyakubahwa mbaho bari cyo mwashaka gushikiriza tutababajije murashobora kugishikiriza? Murakoze cyane. Ico nagomba gushikiriza ni cuko hari ingendo atari nziza zataye igihe n'amazina akumira ikibano cita abantu bagendana ubumuga bivanye n'ubumuga umuntu afise akababatijwe izina. Nagire mpamagarira ikibano imiryango ko umuntu wese agendana ubumuga byoba vyiza bamuhamagaye izina giwe bwite ntibamuhamagare izina bimwe twita amasurno yiswe bivaye n'ubumuga afise. Ico ni cambere. Hanyuma ikigira kabiri nico ngaruse ko guhamagarira abavyeyi rimwe na rimwe iyo baronse umwana agendana ubumuga mu muryango uwo mwana ucumenga ni ikintu caje kitabavuyeko. Nagire nyabo namuvuga ibi bikurikira ni wabona uronse umwana ni wabona uronse uko amuronse kose mu bungabunge umuha agaciro n'ikibanza kimubereye. Hanyuma twame tuzirikana ko igihe cyose abana bavutse bagendana ubumuga ntibajane mu ishure tuba hari impano zabo tuba turiko turahamba. Ni vyiza rero kugerageza kumenya ati mbega umwana wanje afise impano yahe ubonye yuko ubumuga afise bumukunda yakwaje mu ishure aje mu ishure kandi habeho kumukunda habeho kumuyegereza habeho kumwitwararika. Ivyo bizotuma haraho umwe n'uwundi ashika kandi nabo bagendana ubumuga bigaragare ko bitaweho mu muryango nabo bategure kazoza kabo babifashijemo n'imiryango bavamo. Nivyo numva noshikiriza kuko iterambere hanini riciye mu bumenyi buzananye ku ishure riratuma ibintu byose bigenda neza. Murakoze. Sibe kwico kintu c'amazina hariho mwavuze amazina bakuze kwita bagendana ubumuga bafate ku bumuga bwabo. Hari ubasanga bise Kaguru
kandi rikamuryohera kagaru ukabona riramuryoheye nta ngorane nimwe afise nikosa iryo nikosha rinini kubera ko avyisangamo kubera aba yavyiswe akivuka akazosanga bimeze uko ariko hariho n'uwumugara nk'akarorero akuze atari ubwo yavukanye agaca yitwa iryo zina mu vy'ukuri arapfa kubibamo guco kubera ikibano ariko usanga mu mutima agendana intuntu n'akabonge bivanye n'iryo zina hamagawe rivuye ku bumuga bafise. Nyakubahwa mwaje muvuye umugwa mukuru w'intara ya Cibitoke reka tubashimire cyane kuri uyu mwanya mushoboye kuturonsa kugira mushobore kuganira na twebwe kuri Mabayi Media TV turakengurukiye cyane rero. Nanje ndabashimiye ndabakengurukiye ku mwanya mu mpaye kugira ngo ntanga umuco sinarimenyereye mvugira ku ma social media ariko kubera ko nawe usanzwe ugendana umuga nabibonye byabaye ngombwa ko wangobereye kugira ngo cengera ico nshikirije kuri bino bikorwa turimo byo no munsi. Murakoze cyane nkuko nabibabwiye namwe muri kumuradukurikirana turi ku mutumba wa Gakerekwa urugero twarufashijemo na Pasteur Rukundo Gloire niwe yadufashe kujya dushobora kuhashika rero mwebwe mwese muri kumuradukurikirana reka tubashimire cyane ahasigaye namwe kindi kiganiro murakoze cyane.